rukundo ruhumuriza umutima umutima uratuje rusunikira kumukunda nkumva mukuze rutemba nk'amazi meza mu mutima unyotewe rutemba nk'amazi meza mu mutima wumye ku manywa ndaruririmba nijora marira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba umuco kubimenya nibwo buzima abataramenya Imana icyambere wimenye icuri umenye icyo Imana yakugize kuko mu kumenya icyo Imana yakugize bituma umenya ngo niba Imana yarangize ikangira umuvugabutumwa ntiyangize umuvugabutumwa vyonyine ngo bihereraho yangize umuvugabutumwa kugira ngo ejo nzobe nanje nageze gute hari uwundi nashoboye kurobanuza ubutumwa bwiza akamenya Kristo nawe akagenda akamamaza inkuru nziza y'ivya Yesu. Shalom shalom tongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana bane natwe twese nk'uko duhora tubikora kuri uyu munsi twarose ibakwe ryo kuronka abatumire beza turafise abajene baze kutuyagisha uko bikwiye kumera apport y'abajene turabashimiye kuri mwebwe mugiye kudukurikirana tutibagiye partage j'aime commentaire yawe turahaye kaze abatumire bacu batwidondore kuri chaîne yacu ya YouTube no kuri page ya Facebook kaze. Banitwa Ndayikeza Shanera umukobwa yitahuye umuririmbyikazi abenshi baranzi n'abagiye kumurikana ndazi benshi muri baranzi. Shalom shalom ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo naje ku mazina banyita niyo nkuru Alexandre nanje ndi umwe mu basore Imana yagiriye neza ari nayo mpamvu tugiye kubana muri uno mwanya mwiza twagiriye ubuntu n'Imana ego murakoze cyane. Murakoze none Ndayikeza Shanera atubwiye ngo yitwa Ndayikeza Shanera mwamwumvise abatari bamuzi mwamwumvise ni Shanera Ndayikeza ubiravye twashaka mudufashe abajene turashaka ko mugira ico mutumariye kuri iyi si ni giki ubona gikwiye kandi gikenewe mukwiye kumarira isi muri iki gihe ca none. Murakoze mbere ya byose manje shimira umujene wese agiye gukurikirana kino kiganiro burako hariho kigiye kumukura n'andi kigiye kumushikana. Naravuga amajambo menshi badufashe badusomere muri twifashije mu muri Bibiliya gato muri Filipi igice ca 4 ku murongo wa 8 tusome aravuga ngo ibisigaye bene data iby'ukuri byose ibyo kubawa byose ibigororotse byose ibitunganye byose iby'igikundiro byose ibishimwa byose nihaba hariho ingeso nziza nihaba hariho gushimwa abari byo miyumvira ibyo mwizeye ibyo mwakiriye ibyo mwumvise ibyo mwambonanye abari byo mukora niho Imana nyene amahoro izobana namwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Twebwanira n'abajene atari n'abajene gusa abafiyemere abasore meme n'umupapa canke umumama ibinye biramuraba ariko hanini tugiye guhagarara ku bajene cyane
ba kino gihe. Imana ishimwe cyane ko kino gihe turimwo nubwo ari igihe kigoye, hariho abajene benshi bamaze gukanguka, hari abajene benshi bamaze gutahura, bamaze kumva ko inyuma y'ivyo barimwo hariho Imana, kandi Imana ariyo iri imbere gusumba ivyo bibaza vyose. N'abamaze kwakira Yesu Kristo, abajene benshi cane ugerageje kuraba mu bihe vyaheze, uyu munsi benshi bako barakanura. Rero ngomba ndakubwire ku mujene uwo ari we wese, mvuge kuri rusangi ntaravuga umukobwa canke umuhungu, kuvuka kwawe, donc kuva mu nda ya mama wawe, kuva mu bavyeyi bawe, mvuge ku bavyeyi bose, ntabwo umuntu yavutse gusa kugira ngo avuke, yambare, yige aje kwiga, akora akazi, aronse akazi canke arongore canke arongorwe. Ntabwo ari ivyo gusa twahamagariwe hano ku isi. Imbere yuko urongorwa canke imbere yo kurongora canke no kurongorwa kwawe canke kurongora kwawe, hari ibintu ukenewemwo mu bwami bw'Imana, ari ibintu bituraba twese, kandi pana ngo biraba naka canke biraba uriya, biraba naka. Umujene wari we wese wakiriye Yesu Kristo, umujene wari we wese utaranamwakira, tugomba kuganira mu buryo bwose, kuwamwakiriye no kubatamwakiriye, kugira ngo n'utaramwakira uha umwanya muri iki kiganiro aje kumva ko akwiye kumwakira Kristo. Umujene ntiwavutse kugira ngo wambare neza, usohoke ahantu heza, ntibibujijwe, kubera ko ijambo ry'Imana yatubwira ngo mukobwa canke musore, nezererwa ubuto bwawe n'umutima wawe nawe nyene uwunezereze, ariko ngo wame wibuka iki? Umuremyi wawe. Ntabwo twaremewe kuja mu mafete y'ama anniversaire, ntabwo twaremewe kuja mu buzi imisi yose du lundi au dimanche, ariko umenye ko wewe umushaha wawe ari ukenewe cane mu bwami. Donc ibyo ukora, inyungu y'Imana ni yahe? Ivyo urimwo, ivyo uriko urakora, ivyo uriko urarangura, ivyo vyose inyungu y'Imana irimwo ni yahe? Ndabaha akarorero kuri jewe narigeze kuja guhiganirwa ibintu vyo kuririmba, je mfise ingabire no kuririmba kandi ndavyishimiye. Nimba hari ikintu kinezera umutima wanje nico. Nongenda nakubwire ko wewe uwo ari we wese Imana irema umuntu, alo umuririmbyi yarimye ngo Mungu akileta mtoto analeta na sahani yake. Yari sahani Imana izana, sinjya, si sahani y'umuceri n'ibiharage, si sahani y'inyama. Imana iremye umuntu, imushiramwo ikintu kitazofasha we gusa, kizofasha amahanga. D'abord ubanza gutahura ni igiki mfise, ni igiki kiri muri jewe, hama ico kintu eske ni gwanje canke nico wakimpaye, hama uwakimpaye ashaka ko kimarira iki abandi. Kandi simvyo ngo kuririmba ngo niyo ngabire Imana itanga gusa, kuvuga ubutumwa ngo niyo ngabire Imana itanga gusa, monami no gukoropa n'ubusiti, ikintu cose nubwo woba bavuge gute usiga amarange, amaverni, gusiga amaverni, kugira maquillage, ivyo byose nibikorwa n'amadon. Imana itanga amadon atandukanye, kandi ayo madon Imana yatanze ntamariye wowe gusa. Donc ivyo uriko urakora siwe bifitiye akamaro gusa, banze wimvire no ku bandi, hanyuma abandi uriko urabiyumvira umenye ko urubaka ubwami bw'Imana. Ntabwo uriko uriyubaka wewe, uza wubaka ubwami bw'Imana. Ejo bundi umuntu umwe arambwira ngo shani wowe ntubura amafaranga n'umwe, nje n'ukuri ntayo mbura. None ko mahera ndose atabara yiwanje, manza kumenya ko ariyo pourcentage nyinshi cyane, para pourcentage yanje, pourcentage nyinshi cyane mu Mana. Ko iyo musavye Imana amafaranga, nje Imana ndayibwira Imana ndakeneye amafaranga n'ukuri kandi ndayakeneye. Naho nkora urabizi kandi nta na kimwe mfise nkora, ariko ndaca kandi cakamonta iyi. Ejo ukamva umuntu aranyibutsa canke Imana iba yampaye vraiment. Rero uko nyene ava ariko ndanayibwira mvuga ivyo nshaka kuyikoresha, manza kuyigira Mana urazi yuko ajya amafaranga nzoronka harimwo inyungu yawe.
ubike ko ntazoyagira jenyene hari abo nzoya kandi biwawe bakenewe urumva rero navuga n'umujene ikintu ufise Imana yaratanze ingabire z'abagire kandi rero mu kuzitanga kwayo yifuza ko bitamarira ikimazi wewe hari abandi bifuza ko ibyo ufise kubironkako niyo mpamvu yatanze isabagire dufashanye hanyuma umve ko ibyo ufise hari wanze uharura inyungu y'Imana d'abord. Yes. Harura inyungu y'Imana. Mbega iki kintu kirimwe inyungu y'Imana yahe? Jeyo nja kuririmba naratsindiye sinaje kubikivuga nagiye kuririmba ibintu byo guhiganwa guhiganirwa ibintu byo kuririmba ndashiraho umuringo ndabwira Imana ati Imana ni nabo wa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa wa gatatu jewe ndi mu bantu bazoguhamwo pourcentage nini mu murimo wawe urumva harimo pourcentage nini mu murimo wawe ndavuga gutya ko jewe nakize umuhigo imbere y'Imana nabwire Imana ati Imana jewe ibintu ngiye gukora ndagiye kubikora kubw'ingabire wanshize muri jewe ariko nini nabo wa mbere d'abord uzobwesheje icubahiro igira kabiri jewe sinzoya amafaranga nibaye amasinzoya jenyene nzoyaguha kuzoyaryako rero tayamaye n'akazi kawe nabaye wa mbere bitogusha urumva Imana ni nziza yaciye ngira wa mbere apana wa kapana wa gatatu yangize wa mbere kubera iki nari nashize umuga imbere y'Imana rero umujene ari hano ngoma mvuga n'umujene yakijijwe ikintu kiri muri wewe iceco cose simvuze kuririmba gusa simvuze kuvuga ubutumwa gusa simvuze ku ingabire zo mu rusengero zarizo zose ndavuze no ku buzima bwa vie privé ikintu ukora nihe nyungu irimo y'Imana nukugenda gusa gukamera canke kuja gukora ibikorwa vyawe hanyuma ukibagira Imana ukibagira ko hari icaguhaye inkomezi caguhaye iyo ngabire ukibagira ko hariho abandi bakeneye ivyo ufise batabifise urumva ndiko ndababwira nshaka tuganire kugira ngo umenye ko ikintu cyose ufise wamanza guharura inyungu y'Imana kirimwo mbere yuko ukenera intérêt zawe wumvemwo intérêt y'Imana d'abord intérêt yawe ni inyongera iza mu nyuma umuntu umwe ndafa pasi yarambaje arambwira shane none kuririmba wabigize umwuga canke wifuza kubigira umwuga niko yambajije je namubwira numviriza je kurimba sishaka kubigira umwuga kandi sinabigize umwuga acambwira ngo none ngo kubera iki ngo yo mukoze concert murihisha amafaranga kwanje namubwira ni twege hanini twadukeneye imishaha y'abantu hama twagura ubwami bw'Imana bijya bindi ubona vy'amafaranga vyiki ni nyongera ni nyongera y'Imana urakoze turagushimiye cyane Chanel yego turumvise ko ingabire Imana yaguhaye atari za wowe gusa ari n'inyungu kuri benshi none gashanira ni giki wobwira abajene bisamaye ko canke bariko barasamarira hanze y'isi kandi bagomba kuja kuba inyungu hanze y'isi urakoze cyane ikintu babwira muri ivyo Daniela yaramvye ngo haracari ivyiringiro ngwino winjire ndakivuge mwico abantu batari muri Kristo Yesu d'abord barahomba cane ari umuntu yavuze ngo nta busirimu buruta gusenga ushaka kuba uri gihangange uri mwiza ufise taye zose mvuge ku bakobwa ufise amafaranga usohoka ahantu hose ushaka ariko urarutwa cane n'umuntu agira imboga z'inyabutongo afise Yesu Kristo kubera ko bijya n'ivyo mw'isi biherana n'isi ariko Kristo nawe ni ubuzima budashira urumva mbwire ku muntu adaha valeur adaha agaciro ikintu c'Imana d'abord sinumva ukuntu umuntu yobaho adafise Imana muri we sindabitahura atamana nta buzima muri atamana nta buzima Amen. atamana nta buzima
Imana niyo soko y'ubuzima bwacu kandi niwo mugisha wacu uwundi wuzuye utavanzemo umubabaro, kubera ko urasohoka ukaja kunwa ukaborerwa kugira ukuremo stress cyangwa ugakora ibindi bintu byo byose, ejo ugasanga wagiye kure bikanagucanga, ugasanga upfiye nabi utari gupfa nabi. Ngira mvuga n'umujene yari yaraguye canke yari karasubira inyuma, haracariho ivyizigiro. Iyo igiti bagitemye kagica, mugabo imitsi yacu nibayirandure, kirashobora kongera kukwama, kikama n'imbuto, abantu bakarya, abantu bakanezererwa. Rero ngira mvugane nawe, d'abord manze witahure uwuriwe, we nuruwisi, nuruwe wowe wifuza kuba, ariko wame wifuza kuba uw'Imana yifuza kuba. Amen. kugira ngo n'ibyo ukora, n'ibyo ubamwo byose byame biba bizima, byame bigenda neza. Imana niyanka umunyabyaha yankica, nico gituma iba yifuza bisi yose yamidukeneye, yamiduhamagara everyday kugira ngo yamitwuzuza ubuntu bwayo. Rero ngira ndakubwire wewe uri hirya, uri hino, utari kuratahura cyangwa utari kurumva ivy'Imana, egera gatonya, tera intambwe, hanyuma wame wibuka ko kwegera Imana kwawe atari kubw'inyungu yawe, atari kubw'inyungu y'Imana, ni inyungu yiwawe. Amen. Kwegera Imana kwawe si inyungu y'Imana. Imana ifise abantu benshi cyane kandi cyane, nawe urimwo c'est vrai, ariko inyungu hanini ikonta kuri wewe, konta kuri wewe. Rero nico Imana nakubwira, egera, tera intambwe, mu bwami urakenewe, umurimo w'Imana urakenewe, Imana iragukeneye hafi yayo, Imana iragushaka hafi yayo. Bibya yavuze ngo uko nahoze n'uwo munsi nikondi, avuga ngo ngwino aho ngomba kuba niho nifuza, niho Imana igukeneye, Imana igomba kuba n'Imana igukeneye. Hama wibuke ko mu bintu byose nakivuga n'ubu ndagisubiyemwo, ikintu cyose ukora, ikintu cyose urimwo, wame uharura inyungu y'Imana d'abord, hama bisigaye ni inyongera. Amen. Ego. Amen. Merci. Turagushimiye cyane Shanera. Duse undi mutumire bamwita Alexandre. Yatubwiye ngo yitwa Alexandre, nivyo? Niyo mazina yanje. None Alexandre. Reka nawe tugushimire kuba hano kuri channel ya YouTube. Tugomba ko udufasha kuri iki kintu. Ni giki abajene bokora kugira ngo babe inyungu z'Imana ariko ntibabe inyungu zabo muri iyi si turimo? Turabashimiye cyane. Hama nari nababwiye ko ndi umusore witahuye. Niba nari navuze ko ndi umusore witahuye, sinashatse kuvuga yuko ndi umusore yitahuye ko ndi umusore gusa. Oya, iyo umuntu yitahuye, icambere umugenzi wanje yari yabivuze cyane, mu kwitahura icyo nabonye cyiza ari cyiza ku muntu yitahuye. Iyo umuntu yitahuye, mbega umuntu yitahura gute? Ndacari ku kibazo ubajije, sindata intumbero. Ariko iyo umuntu yitahuye icambere, niyo mpamvu mugenzi wanje yari yabivuze neza, igikomeye cyane ngo nukumenya valeur y'umuntu. Mu kwitahura no kuvuga gute? Iyo utaramenya Imana, uri umujene mu gihe cyose wobugezemo n'urugero wobugezemo, hajya ntuburitahura. Hanyuma rero narimo kuvuga ngo ku kibazo ubajije no kwifashisha ijambo ry'Imana, ahandi tugakomeza. Ego cyane. Baturabire mu itanguriro ibice byaho bya 39 ku murongo waho w'indwi. Ndacyari kuri icyo ibibazo wambajije, ariko tukaba tugiye kwifashisha n'ijambo ry'Imana. Umurongo w'indwi uravuga ngo, hanyuma y'ivyo inabuja agomwa Yosefu aramubwira ati ngo turyamane. Iyo utari umuntu witahuye ngo umenye Imana, wakire Imana muri wowe, wakire Yesu Kristo muri wowe, hariho byinshi
byotuma usanga witahuye kutariko ugasanga witahuye ibiri inyuma y'ubugombe bw'Imana. Jewe rero mvuga ko nitahuye kuko nagiriwe ubuntu n'Imana, menya uwo mwami w'abami Yesu Kristo, noneho nza kuba mu ijambo ry'iwe, sanga nibwo buzima. Kumbura uko nitahura ubwa mbere sanga naravyitiranya. Rero ahanye nishimikije ijambo kugira ngo mbwire umujene ariko arankurikira aho yoba aherereye hose. Icyo narimo kuvuga, uyu Yosefu yari umusore nawe yitahuye bivanye no kungene yari yarakiriye Kristo Yesu, bivanye no kungene yari yakiriye Imana, ayiha ikibanza kinini cyane muri we. Mu kwitahura kwiwe vyatumye abera akarorero amahanga, ari nayo mpamvu turiko turasoma amajambo amwerekeye uyu munsi. Kandi kuba yarabayeho agakora igikorwa nka kiriya c'umusore cyangwa umujene yitahuye, kuko Bibiliya d'abord ivuga ko yari na mwiza. Amen. Urashobora kuvuga ati none ko yitahuye kubera yari mwiza, wewe ukaba wirabura nawe bimeze gute? Kuko ibyo byose bibaho. Ariko nubwo nirabura, nasomye ijambo rirambwira ngo izuba niryo ryatumye nirabura. Siko none Nivyo cane. Okay, urumva tukiraho. Urumva mu bantu bakubiswe n'izuba wabayemo. Urakoze. Mu bantu bakubiswe n'izuba nabayemo, kandi ryarankubise cyane pe. Kandi si izuba gusa, mu nyuma yo kwakirwa n'izuba n'imvura yaranyagiye. Niyo mpamvu rero nje hano kugira ngo aka kanya ngiri ubuntu n'Imana, sindagapfusha ubusa, kugira ngo mbwire umujene ariko arankurikira bivanye n'ahari n'ibihe yoba arimo. Birashoboka umuntu akaba mu bihe bikamugora kujera, nubwo yoba yaramenye Imana agasa n'usubiye inyuma bivanye n'ibihe. Ariko muri uku kuganira n'umujene yoba ariko arankurikira, harimo no kumutera intege. Harimo no kumutera intege, ndamubwira ngo ibihe biriko biramucako si we wenyine yabiciyemo. Yosefu yabaye mu bihe bibi, ibihe bitoroshe, ariko kuko yari yaramenye Imana. Iyo ibihe bimushitse ko, nizere ko atarondera oncle ngo abari wabibwira. Iyo umuntu yamenye Imana, iyo ibihe bimugezeho, adiringa navyo mu kubibwira Imana, hama Imana ikamugirira neza. Rero ndimo kubwira umujene ahari hose arimo kutwumviriza, ndimo kumutera intege mvuga ngo ibihe byotuma asubira inyuma, agasubiza ikirenge inyuma, bigatuma ashaka kumera nk'utera umugongo Imana, ntibimubuze intumbero yiwe. Mugenzi wanje yari yabivuze neza, aravuga ngo Imana iremye umuntu imuremera n'isahani yiwe. Ibihe birakunze gushaka kuvana benshi ku Mana. Ibihe birakunze gushaka kuvana benshi ku Mana, ariko hamwe n'ivyo, iyo witahuye ukamenya Imana vy'ukuri, icyambere umenya n'iki Imana yagushiriyeho, katari wewe gusa, uri umugisha w'amahanga. Ni wewe ndimo kuvugana n'uri karankurikira, ndamubwira ko atodenda bicerwa canke ngo acike intege, kuko wewe nyene uri kurankurikira. Ni wewe ugutabara kwa abandi bataramenya Imana kugomba gucako. Ni wewe ugomba kubera itara abataramenya Kristo ngo bamwakire, kugira ngo bamwakire, hanyuma ubuzima buhinduke. Ubundi turiko turabiraba ivya kino gihe ni byinshi wotuma bituma ugwaruka rusa no rusubira inyuma, kuko uri kurabiraba abenshi cyane harimo n'abari bagiye kumenya Imana, ariko bivanye n'aho isi igeze, abenshi ugaca usanga bagomba gukurikira amaronko. Ariko ubundi nagira nkubwire ngo ivyo wowe uri kurarondera byose, uko wagenda kose, ntiwari ukwiye gushira Imana inyuma, ahubwo ndakubwira ngo shiramo agatege, Imana ishira imbere. Yego bivanye n'ibihe
novuga yuko nka twebwe abajene kame tuba dupambana no kuvuga ngo kazoza y'ejo bizaba bimeze gute, kuko ntitugomba kuguma turi abajene kame. Urashobora kwiyumvira ku buzima bw'ejo hazaza ukavuga ngo mbega ejo nzoba ndi iki, ejo bizaba bimeze gute. Ni vyiza ivyo bitekerezo, ni vyiza, ariko hamwe n'ivyo ndi kuvuga ngo Imana yishira imbere, uyereke vya bindi vyose ukeneye, ntucike intege canke wumve yuko isi uyikoreye. Oya, umuntu yamaze gutahura Imana kameme, uramenya ngo iki gihe ndakigezemo, mugabo ejo nzoba ndi uwundi muntu. Amen. Niwamara gutahura icyo, ibintu byose bizoza bigende neza, kuko Yosefu mu gutahura yarafise ibanga muri we, yarafise Imana muri we, bituma yanka kwiyanduza. Kandi iteka iyo wanse kwiyanduza, Imana iba ku ruhande rwawe ikagushigikira, ibintu bikagenda neza. Rero hamwe n'ivyo ndi gukangurira abajene, ngiraho sa n'ubuhanura, turimo kuganira nk'abantu bakuzanya canke abantu tugomba gutahuza bataramenya Imana. Icyambere wimenye icuri, umenye icyo Imana yakugize, kuko mu kumenya icyo Imana yakugize bituma umenya ngo niba Imana yarangize ikangira umuvugabutumwa, ntiyangize umuvugabutumwa vyonyine ngo bihereraho, yangize umuvugabutumwa kugira ngo ejo nzobe nanje nagize gute, hari uwundi nashoboye kurobanuza ubutumwa bwiza, akamenya Kristo, nawe akagenda akamamaza inkuru nziza y'ivya Yesu. Ego. Amen. Murakoze cyane, reka tugushimire Alexandre kuri channel yacu, tuvuga ngo merci. Murakoze cyane, nanje ndangije ndabakengurukira cyane. Reka twongere tubaze Shanera nkuko yabitubwiye. Shanera, watubwiye ngo uri umuririmbyi mwiza, ariko koko ntiwatubeshe. Tubwire ko utatubeshe cyangwa uturirimbire twumve. Kandirimbe gatoya. Mbega urukundo, mbega urukundo, ruhumuriza umutima, umutima uratuje, rusunikira kumukunda, nkumva mukuze, rutemba nk'amazi meza, mu mutima unyotewe, rutemba nk'amazi meza, mu mutima wumye, ku manywa ndaruririmba, nijora marira aratemba, rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya nibwo buzima, no mu mwijima ndareba umuco, kubimenya nibwo buzima. Haleluya. Amen. Kumenya Kristo canke kumenya ikiri muri wewe nibwo buzima. Amen. Kandi kubimenya by'ukuri byonyine gusa nibwo buzima, nibwo buzima. Murakoze cyane. Amen. Ego. Reka dushimira Shanera, turumvise by'ukuri arazi kuririmba, namwe mwabyumvise. Imana iguha umugisha, turumva biciye mu kuririmba kwawe k'abazimu bariri kukabamarira. Ewana baragenda bose. Satani ngo aho Shanera arakumaze. Kira rimwe bose kabisa. Yeah. Naho arabizi na Satani ntashobora kwegera. Reka dushimire abatumire bacu. Nazo turabashimiye cyane. Ndayikeza Shanera. Ego. Turagushimiye. Turashimiye gose. Kubw'ingabire yawe kuririmba. Ego. N'abandi bageze kure. Amen. Kuko nawe ari yuja. Amen. Reka twongere dushimire umutumire wacu Alexandre nkuko bisanzwe. Alexandre turagushimiye. Natwe turabashimiye cyane. Turabashimiye iyo muturungitse gutera tuja
twumvise ko dukwiye kugenda turaba hari imbere inyuma ntiturabeyo. oya inyuma ni habi iteka ryose. Amen. Reka twongere dushimire Chanel yatubwiye ngo haracari ivyizigiro ngo nubwo igiti cotemwa kirongera kikaba. Haleluya. Turashimye ku bw'ico giti kigiye kongera kwama kandi cacatemwa. Kandi ibiti byinshi bigiye kwama mu izina rya Yesu. Amen. Reka twongere dushimire abadukurikiranye kuva ku ntango gushika kuri uyu mwanya duhejeje. Turabashimiye kandi turabakengurukiye naho ubutaha mu bindi biganiro bigiye kuza. Murakoze.